mwaramutse n'amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Twebwana ku majambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Nehemiya. Amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Nehemiya. Tuja guhagarara ku gice cya 6 uhereye ku murongo waho wa mbere gushika ku murongo wa 16. Inyigisho iravuga ngo ni inyifato idushoboza gushika ku ntumbero kubaha Imana. Haleluya. Nehemiya igice cya 6 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Hama inyigisho iravuga ngo ni inyifato idushoboza gushika ku ntumbero yo kubaha Imana. Haleluya. Turi hano mwishengero, murazi ko turi mu kwezi kwa 5, murazi ko igice cya 2 cy'umwaka nuvuga ukwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6 ni ukwezi twifuza kwa abantu bakuze mu gakiza, bakuze mu buryo bw'impemu. Kandi kimwe mu biranga umuntu akuze mu buryo bw'impemu nuko aba ari umuntu yubaha Imana. Mugabo kandi kigaragara nuko dushobora kubishaka ntitubishikeko kuko twihenze inzira yo bidushoboza. Kino gice rero turaza gutahura ingene hari inyifato sinza kuzivuga zose, mugo najagwa ku nyifato zitatu zidushoboza gushika ahantu twubaha Imana. Murumva ko bica byumvikana ko ari urugendo. Imana ihabwe icyubahiro. Turamenye twese mu miryango, mu buzi, umuntu wese mu buzima bwe bwa misi yose arashaka kwintumbero gushikako. Mugabo kenshi iyo adashoboye kwiyumvira ico ugo rugendo rusabwa canke ndetse rumusaba, ashaka gusanga yagarukiye kuvuga ngo ndagomba gukora kiya kintu mugabo ntagishikeko. No kubaha Imana nuko nyene. Indirimbo zivuga ngo tubaha Imana, twamara imigabe kubaha Imana, imitima yacu nta kintu yigwira akora, ivuga ngo Mana dushoboze kukubaha, nivyo. Ariko harigera utamenya aho bikunda kwankira, harigera utamenya n'amayeri umugwanizi, bigatuma twama turananirwa mugabo umutima wari uhari. Nicyo gituma njagwa ku bintu bitatu bijya dushoboza by'ukuri gushaka ahantu dushobora kubaha Imana. Haleluya. Nagomba rero munyemereye nsome ino mirongo yose amanda kugenda ndayimanyagura tugira ikintu dukuyemo. Nehemiya igice cya 6 umurongo wa mbere gushaka ku murongo wa 16 ndansome nyarutsa. Havuga gute? Havuga ngo bukeye babwira Sanibarati na Tobiya na Geshemu umwarabo n'abandi bansi bacu yuko nujuje uruzitiro kandi ko atakirengero kigisigaye, naho ntari bwatere inzugi ku marembo. Nuko Sanibarati na Geshemu baca abantu mako ngo ngene duhurire mu mihana yo mu kiyaya cy'Ono, ariko icyo bagomba kwari kungirira nabi. Maze mbatuma kw'intumwa muti ariko arakora igikorwa gihambaye, ntashobora kuza, muti ntiyota igikorwa ngo gihagarare ngo amanuke abasange iyo. Bantuma ko batyo ibihe tangabo 4, nanje ngenda mbishura kwa kundi nyene. Ubugira 5 Sanibarati asubira kuntuma ko umuntu wiwe kuno nyene amurungikana n'icete kitazinze cyanditswemo ngo mu mahanga humvikana impuha, kandi na Geshemu aravyemeza yuko wewe n'abayuda muri n'imigabo yo kugarariza umwami, yo kugarariza, kandi ko ari yo nyanduruko yatumye mwubaka uruzitiro, kandi nawe ngugomba kwiyimika. Bitaye ko ngo washizeho bakamenye bo kukwamamaza i Yerusalemu ngo mu bayuda hari umwami. Izo nkuru ntibobora kuzibwira umwami, nuko rero nuze tubivugana. Ndaheza ntuma kumwishura uti ivyo uvuga ntaho byigeze bibaho, utariko niwe wavyigeneye gusa, kuko bose bagomba kudutera ubwoba bati bazohava bacika intege igikorwa gihere aho. Ariko none Mana ndemeshe. Bukeye ninjira mu nzu ya Shemaya mwene Deraya wa Mehetabeli, kandi uyo yari yiyugaranye, arambariye ati ngo tuje kubonanira mu ngoro y'Imana mu rusengero hagati, tugara inzugi kuko haza kuza abantu bo kukwica, mbere muri iri joro nta kabuza barakwica. Nane ndamwishura ni mbega umuntu nkanje nohunga, kandi umuntu nkanje yo kwinjira mu rusengero ngo yikize? Eka sinjayo. Maze mbyitegereje menya ko atari Imana yabimutumye, ariko yaje kubimbwira kuko Tobiya na Sanibarati bari bamuhereye ngo ntera ubwoba,
mpeze nemere inama yiwe mbe ncumuye nabo ngo baronke urwitwazo rwo kwanda inkuru mbi ko no kunyambika ibara. Ndaheza ndasenga, niwe Mana yanje uze wibike Tobiya na Sanibalati, kuko ivyo bakoze hamwe na Nowadiya wa mumenyikazi n'abandi bakamenyi bashatse kuntera ubwoba. Ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro, tumaze iminsi 52 tugubaka. Maze abansi bacu bose bavyumvise, bona abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba, baratetegwa kuko bamenye ko ari Imana yacu yadushoboje kurangiza igikorwa kingana gicyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umenga inyigisho yarangi, inyigisho iri hano ku ino mirongo, ariko iratubwira iki? Iratubwira umugabo witwa Nehemiya. Nehemiya yari umuntu yaje ava mu nyagano kubera hageze igihe, kubera ihanga rya Isirayeli yigenza nabi, haragera Imana iremera ko umwami w'i Babuloni Nebukadineza aza akabatera kandi akabatwara inyagano mu gihugu ciwe. Murazi ko iyo umuntu aguteye ntaca gusigariza, bisigura ngo abantu baciye bata ugusenga kwabo, ingoro yabo irabomoka. Ariko haragera igihe Imana itangura kwemera ko bohunguka bagasubira mu bihugu vyabo, bagasubira kuba amatongo yabo, n'ugusenga kwabo gasubira kuba nkuko ijambo ry'Imana rigusaba. Ni Imana yahagurutse abantu babiri, umwe ni Ezira, uwundi ni Nehemiya. Ezira yaraje ahungutse, we batangura kubaka ingoro. Mu yandi majambo asubizaho ingene basenga, ingene batanga ibimazi, asubizaho n'uburongozi mu by'impwemu, abantu bose batangura gusenga. Ariko hari ikintu bari babuze, ariko Imana ashira ku mutima wa Nehemiya. Nehemiya nawe cyashirwa ku mutima kuza kubaka uruzitiro. Kubera ku ruzitiro, kubera ko ihanga rya Isirayeli ryari ihanga by'ukuri by'umwihariko hano ku isi. Niryo hanga Imana yagomba kwerekana ko gukoresha ko experience ngo yerekane ko ari ihanga, hamwe yogendana naryo ayandi mahanga azogenda ariga kuri ya Mana. Nicyo gituma yacifata abagabo babiri bahagurutsa, umwe musubiza mutima kubakisha ingoro, ubundi muha kubaka uruzitiro. Uruzitiro mbega urasigura iki mu gihe bimwemo? Uruzitiro rwa protection, rwo kwikingira ayandi mahanga yanduye. Nuvuga ngo naho ingoro yari yubatswe, Imana yari sise indi vide ati nibyo batanguye gusenga, basigaye basenga nivyo ntibakiri hariya kwa Nebukadineza, ariko ari kiri kintu bakibuze, ntibari protege. Miyane majambo batari protege, badakingiwe, ayandi mahanga ashobora kubinjiramo atakigoranye. Nuvuga ngo abapfumu bazoza, abarozi baze, abandi bantu b'akarudaya, abanyamabone yani mahanga yose yanduye azobinjiramo, bishire kuba uruvangatirane cembura reference ku isi. Nicyo gituma Nehemiya cyahagwa icyo gikorwa. Icyo gikorwa kimaze gutangura, turabona ingene cyagwanijwe, kigwanya n'abagabo batoroshe kugwanya. Umwe ngo ni Tobiya, uni Sanibalati, uni Geshemu n'abandi bose bakorana nabo. Aba bantu ntibumva ingene Isirayeli yosubira gusenga ubwa mbere na mbere. Ntibumva kandi ingene bosubira kugira ahantu bagira uruzitiro ruberekana ko ari ihanga ryatoranijwe. Nicyo gituma yaba Ezira ikarubaka ingoro yaragwanijwe, yaba Nehemiya ariko arubaka uruzitiro yaragwanijwe. Ariko muri kino gitare ngomba guhagarara cyane gose, ndava guhagarara kuvyekeye ingene uruzitiro rwagwanijwe, rwasigura ngo abisirayeli basuye kuba mu buryo bw'umwihariko nk'abantu batoranijwe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Kino cyo cya gatandatu rero, Nehemiya yaragwanywa cyane, mugabo kandi yagwanijwe agira ashike ku musozero wo kubaka rwa ruzitiro. Haleluya. Ugiye muraza kuhasoma mugeze muhira, ugiye guhera ku chapitre ya mbere, igice cya mbere gushika ndetse no birangire, aya mahanga ntigeze amererwa neza ko abisirayeli batangiye kugira amamire de protection, kuko byasigura ngo ni Satani ubwiwe yankamwe batoranywa n'Imana n'abashaka. Abagabo uhere mu gice cya kabiri batangura kubagaya ngo mbega abo bagabo bagomba gusubira gutanga imibazi, mbega abo bagabo bagomba gusogarariza umwami. Aho nkava ndahashika, abo bagabo mbega ko ari bagogigogi, abo by'ukuri wo kubaka uruzitiro
rukaduga rugashaka ku musozo. Murazi iyo Satani aduteye atwibagiza inkomezi zacu, agafata akantu kamwe kuba dufisemo intege kugira ngo twite ko duhenutse. Haleluya. Ariko Imana ihabwa icyubahiro, ijambo rimbwira ukundi, rimbwira icondi, rimbwira ko nshaka gushika ku ntumbero aho nubaha Imana, kubera ijambo ry'Imana namwe mutwahawe bishaka kudufasha kunesha umugwanzi Satani. Ngo mbega abagabo bagukigogi bo kuba ku ruzitiro by'ukuri, ngo mbega ujya kurya ruzitiro rwabo ngo naho zimbwebwe igahagarara ko ngo goca rusiduka. Urumva Satani. Turi hano mu gice cya 6, amakuru ngo arashikira aba bagabo. Iyo umuntu akwanka agakuru kiwaho ko sineye ko bagasanzwe kabera kanini kaca kaba kanini muri we, ngo arasubira kumva yuko ngo bariko bararangiza, bagomba gushiraho amadisha ya nyuma. Ingwishavurira bamara, rirashirara bamara, bariyumvira ingene bo mutesha bibatakuwa amazi, bariyumvira amatrategi cyangwa imikenyero bokoresha kugira ngo Nehemiya nabo bakorana babihebe parabura. Mpava ndabishaka mu kanya. Ariko aho nkura umutima wa kino kigwa ni hehe? Nuko Satani ntiyashobora kuvyakira muri we Abisirayeli basubire kuba muri cadre ya protection. Nico gituma mubona Satani akunda gutera abera. Muramaze ko Satani atatuza gusenga, natuza gusenga, ararondera ko nasenga bashaka mugabo wanduye, kubera ati nta kibazo gusenga si bisasi kuvuga. Ariko niyavuga akabana yandura, je Satani nzoba mpiriwe, nzoba niko ndakora ico nashigiriwe hano ku isi, nakororewe Kristo. Hano rero turabona ibintu bikomeye, uburyo Nehemiya yatewe n'ingene yagiye aragira iyo nyifato yamushoze kuja ku ntumbero yo kubaka rwa ruzitiro. Haleluya. Ku murongo wa 1 ku murongo wa 4 ndahasomye havuze ngo bukeye bwaho Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabo n'abandi bansi bacu bamenya yuko twujuje uruzitiro kandi ko atakirengero gigisigaye naho twari dusigaje inzugi ku marembo utari bwagishireko. Nuko Sanibalati na Geshemu baca abantu bakongende duhurire mu mihana yo mu kiyaci ono, ariko kwara kugira ngo bangirire nabi. Maze batuma ko intumwa muti ariko arakora igikorwa gihambaye, ntashobora kuza, muti ntiyoti igikorwa ngo gihagarare ngo amanuke abasange iyo. Bantu mako bakibihe ntago bingahe? 4. Naho ngo yaciye aguma bishura gute? Kwa kundi nyene. Nta kuyika bene data. Nta kuyingene Nehemiya yari angaje ku gikorwa cyo kugarukana kubaha Imana muri Isirayeli. Ndahakurikiye bakivuga ngo umuntu arondera kubaha Imana akwiye kugira un engagement à la piété, kwiyemeza k'umutima wiwe kubaha Imana. Iyaba atari angaje, iyaba atarafise kwiyemeza k'umutima, yari kubona Satani abandanije kugira kabiri ati sha abagabo kumengera bagira banterera, reka nke duhuriye muri ico kiya cyono hagiye bava bama basi n'imifuko 5 y'isima, cyangwa ati sha raba neza hari gihe usakiriye ko atakira gihamagariwe cyahamagariwe abane abagabo ntibansiga, kubera kwiyemeza k'umutima yaragumyemwo, yarabandanije malgré la résistance. Ibi byatumye acabandanya. Iyo umuntu adafise ukwiyemeza k'umutima ibintu ntivyigira bifata intumbero. Umugabo umwe baguma bamutuka yuko hageze ko arongora, mugabo kafise amanyama ku bakobwa, niyumva ko yogenda kubwira uko ngo aramukunda akamusaba domana mariage, ntiyumva ko byoba bakamutuka hano wera ati nere wewe ugumujya amahera gusa ntavyo kwimvira kurongora, ego ko abazasona mama wawe. Kubera amanyama yari afise yacagenda ku mukobwa kana kara ahantu akamayigisha iwabo, acamusaba ko umuherekeza kugira ngo abantu bagende babona yuko kame hari ibintu ariko ariyumvira. Ha umunsi wacambwira ati abantu bavuga ngo turakundana, uvyumva gute? Bagizise badumisha ko dukundana, wowe uvyumva gute? Ubivuga ko iki? Umugabo akimvira ati nari umugabo egara kenye nandondere kwe kambwira ivyo abantu ariko baravuga atambwira ko bankunda. Undi ati ndamureke. Umunsi yumvise ko ari wa Kenya umutima ankeneye azambwira yuko ankunda hama naye ngende kubisengera.
umugabo yamukonyene hamaragira ahantu ati bye rero formule nakoresheje ni shika uwo nzobona nzogenda ngwire yuko ndamukunda hama ndamuhumanya yo kwiyumvira nawe afata umwanya wo kumpitamwo kubera yabuze ikintu twita engagement. Iyo atakwiyemeza muri kino gihe umuntu agenda mu programme yose ibintu byose aravyepuza amajambo yose arayemera byose ashyira muri wa mutima wiwe ntagira kurobanura. Mabadahashika mu kanya turakeneye kwiyemeza kubaha Imana muri kino gihe canone biriya itango n'ikibidambi. Aleluya. Iyo umutima mu ndasote muri benshi ukita umuporoti gusa ukiga kantike gusa ariko atagoroka kuri mu engagement tuba abantu baborera isi aho kwibera umuco. Uyu mugabo Nehemiya yaravuga ati ingoro yaruzuye mugabo hari ikindi kintu bakibuze. Barakeneye ko baba poteje, barakeneye ko bazitirwa kugira ngo ya mahanga yo hirya asenga Imana zibajwe, asenga Imana zabumbwe, afise uko atahura ibintu ntabinjiremwo yohava banduza. Nico gituma iyo umuntu afise ukwiyemeza kugororoka biramworohera guca afata intambwe ya mbere yo kurondera Imana. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Kenshi iyo tugikizwa bisigaye bitangaje. Kera ugiye kuraba ikinjana ca mbere ca kabiri ca gatatu abantu bakije bumva ati Imana ndakeneye kugororokera, ariko benshi bagize Imana ndakeneye kugukorera. Abantu basigaye barondera guha Imana amaboko batayihaye umutima. Ntibakirondera Imana mu ngeso, barondera Imana mu byo bayiha. Ariko yaramaze gushika kuntu berana, yaramaze kuronka, yarakwihaye kugira ngo ushironke umutima wawe. Iyo Imana ironse umutima nawe uronka umwaka umwe wo gukora byo yihaza. Mbega umwami wacu yakoze imyaka ingahe kayemwe? Imyaka 3 gusa, kandi Imana arahimbawe. Ntiduhamagara gukora vyinshi, duhamagara gukora ivyo twagenewe gusa. Nico gituma nawe utoronka nawe ukizwa muri wa karede ukagwara imyaka 5 mugabo wahimbarije Imana, Imana yohaga. Imana ihabwe icyubahiro. Turakeneye kwiyemeza, turakeneye engagement y'imitima yacu ngo Mana ndagukeneye mu ngeso nziza, ndakeneye kubaho ubuzima bubohotse, ubuzima bw'umuco hano ku isi. Isi bidambi mubo tungana, mu basumba bose bona tuyu umuntu arakijijwe mu ngeso. Aleluya. Nehemiya ntiyavuze ngo sakazima basigaye basenga nta kibazo, ariko avuga ati barashobora gusenga mugabo igihe abantu bose babinjiramo atangorane bazashobora guhinduka, basubire kuba mu bigo Imana kanaka, Imana isubire kubahana, basubire kubinyagana. Aleluya. Urakwiye gufata ingingo mu bisata by'ubuzima bwawe bwose ukashinga idarapo ryitwa justice, ukugororoka. Ibi ntumbero y'ubuzima. Ingabire zamwe muzirahari birivuga ngo twazihawe tugikizwa, ariko zigenda zirahishuka uko umwanya ugenda urabisuhuri nta kibazo, ariko ikintu hamagaye gukora ni guhinduka. Ukeneye mire de protection, ukeneye kuzitirirwa, Heureusement ou malheureusement biryoha cyangwa bibishe ibyo bintu Satani arabigwanya cyane gose. Raba ingene yensiste, nta kuntu woza tugahura ngahe mu kiya ci ono tukavugana, tuvugana iki? Twahamagaye cyo kimwe, dusanga iki? Hari ahantu duhuriye. Ibi byankuye hariya angisenga Imana ka muntu yuko umwami ateze ruzi anyemerera twarasenga icyo gihe. Ugomba kumfasha iki? Satani arensisa ijya mbere, ijya kabiri, ijya gatatu, ijya kane, ariko Nehemiya aravuga nta kindi barondera atari kuntesha no guca banyishyira hariya. Nanjye ndabaha yanyishe nyene. Hari ibintu by'agaciro ndiko ndakora sinobita. Aleluya. Wopfa muhomba byose ariko hakari ubugingo hano hantu. Aleluya. Wopfa witwa umukene mugabo utunze umutima. Wotwa witwa umugabo ugororotse. Wotuma witwa utacashoboye mugabo Imana igishima ingeso zawe. Ivyo byo haza Imana. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri, duhere ku murongo wa 5 ushaka ku murongo wa 9 havuga ngo ubugira 5 Sanibalati asubira kuntuma ku muntu wiwe kuno nyene amunikana n'icete gizene kitazinze. Umva ntihari handitseho confidentiel, byari ryuguruye.
cyanditsemo ngo mu mahanga humvikana impuha, kandi na Geshemu aravyemeza yuko wewe n'abayuda muri n'imigabo yo kugarariza, kandi ko ariyo nyanduruko yatumye mwubaka uruzitiro, kandi ko nawe ugomba kugira nte kwiyimika, bitaye ko ngo washizeho bakamenyi bo kwamamaza i Yerusalemu ngo mu bayuda hari umwami. Izo nkuru ntibobura kuzibwira umwami, none nuze tuyivugane. Haleluya, turashika. Ndaheza ntuma kumwishura uti ivyo uvuga ntaho vyigeze bibaho, utariko ni wewe wavyigeneye gusa, kuko bose bagomba kudutera ubwoba, bazohava bacika intege igikorwa giheraho, ariko none Mana nundemeshe. Haleluya. Igisoma kiraryoshe kandi kinababaje byongeye. Wowe uri kubikorwa Imana yaguhamagariyemwo, ariko haje undi mugariga ngo kurondera ingene ugenda umuganire kandi atana ahantu bihuriye ko munaganira. Hano kino gisoma guhere ku murongo wa 5 gushaka ku murongo w'9, ikigo nakuyemo kivuga ngo ni kumenya ingene dutunganya imigenderanire dufitaniye n'abandi bantu. Uko bitagenze neza iba portail yugururiye umugwanizi. Sanibarati na Tobiya na Geshemu n'abandi barabarongozi i Samariya, bagomba ko bamuteranya n'umwami. Bagomba kwerekana yuko ahantu hose vyabo bivugwa, cyane cyane bagomba kwerekana yuko intumbero yatumye bubaka itava ku Mana ari rebellion. Iyo umuntu atamenye ingene yifata mu migenderanire agiranira n'abantu, karakunze kuba karyo aho Satana caronka umutima wa muntu. Ugiye kwiyumvira imigene tugira niyihe? Hari imigene tugira n'abavyeyi bacu, sivyo? Hari imigene tugiranira nawe twubakanye, hari tugiranira n'abadukoresha canke abo dukoresha, canke abo tunganya imyaka, canke abatugurana, canke abo tugurana, canke abo dufise ko ububasha. Ni myinshi migene igenda iraba hano ku isi, ariko iyo umuntu atayibereye maso Satana caronka umuryango wuguruye. Dusaba kugira ubwenge. Tobiya na Geshemu na Sanibarati b'umugabo twomuterana n'umwami, hamwe twosanga atarashaka kumenya ingene yifata impande y'abakuru, aca yishikana, turabizi. Aca yishikana. Aha binyereka ingene turasabwa ubwenge mu gutunganya imigenderanire yacu n'abandi bantu. Haleluya. Hari abagaragara muri Bibiliya ko vyabananiye, hakaba n'abagaragara muri Bibiliya ko bagizene babishoboye. Imana ishimwe. Petero muramuzi ko ari intumwa, yagendanye na Yesu. Umuntu by'ukuri twubona ko yatse umuriro umunsi wa Pentecote, yavuze ubutumwa bwiza akihana abantu 3,000, akanabana yakihana abantu 5,000. Tubona ari karabana igikorwa cy'iti Galatiya, nimba Galatiya bari abantu batera inkuru ntumbaze, nimba ari abantu baryoshe ntumbaze, ariko byarashitse abasangayo atangura kwifatanya nabo mu ngeso mbi. Hari umuntu mushaka kuganira ukumenga araryoshe, ari akaryoshe mbwa kunyoha. Haro kuryosha no kunyoha. Hari umugenzi uronka akakuryosha aryosha mbwa kanaye karakunyoha, ariko aratubaka uka umujye w'impemu. Petero agiye Galatiya biramugora by'ukuri, akiyagira ivyo avuze mu butumwa bwiza mbwa kanagira n'ivyo akora bivanze nabo. Imana kuntunga yagurutsa Paulo amusanga yego surprise, asanga umugabo yibereye muri baba pagana ariwe yagiye kubuza gucumura. Paulo ati sinihangana ntavyo uko turi ntumwa twese, ntavyo uko turi abantu twese babashinga ntahe wapi. Ibi ni kurakora bigenda gute? Uragira ivyo babujije ukacafata kubikora, acara mu maramaza kiwazi kugira ngo ashingire ntawe utumwa bwiza ko budahinduka. Haraho bikunda kunanira kubera imigenderanire, kumurengera bamuzibanye neza, kumbure bamuhaye indaro nziza, canke baramwubashe, nkaba ndahavuga mu kanya, ariko bituma izina ry'Imana ritukwa. Abikorinto nabo bagera igihe bakira abantu b'inyigisho mbi zitandukanye. Hari igihe umuntu agera ahantu umenga umuntu wese avuze Yesu umenga n'umuntu w'Imana.
umuntu wese azavuga Yesu ashimwe n'umuntu w'Imana nimuhavuge muhe yigishe nta kibazo avuye Kongo n'umuntu muzima abatanzania barese amavuta abakenya nta kibazo bose bahe bavuge basanga binjanye n'uburozi bw'inyigisho buhakana ko Yesu atigeze azuka abandi yuko iyo umuntu apfuye umukunda ushogenda ukabatizwa mu izina ry'iwe hamakaca nka kuja mu ijuru biravanga ni Korino kubera ko bakiye abantu batashe gusuzuma imigendere yabo ingene bayubatse Paulo aja kubabara ati mumenye yuko kugendana n'abantu babikonona ingeso nziza mwagize ikibazo imigendere yanyu ntiyubatse neza mwe mwakira vyose kubera iki ahandi hantu mbona vyagoranye ni ku muryango w'intumwa bitananiye hamwe n'umudamu we bita Safira barakundana ariko baracumuye intumwa zirabwirana ico bafashe nk'ingingo baravuga ati kubera igikuba cy'Imana cyo gisaba kubera yuko context turimwo turakeneye amafaranga turakeneye ingene dufasha bari muri twebwe bakenye turakeneye ingene turiha ingendo mugira muravuga mu tobiza mu bisagara bitandukanye reka rero umuntu wese agenda gurisha twafise ataza tubwira amahera ya rose hama cyo tugira urutonde rwavyo bidushobokere bya tuyapangira neza Anania na Safira baragenda baragurisha Bibiliya ntivuga amahera mugabo ngo baciye bavuga ayatariyo Anania araza ati burya rero twagurishije Imana yacinze atwaronse isoko cyake Imana cyaguzwe mwakiza ngahe aravuga Petero yumva ko abeshe ati byahugendeye gute ngo beshe mpemu w'Imana ngo bivuga ngo akivyumva yaciye afaho nyene bacagenda kumuhamba abantu bakerebutse gose ubwo nta nama yakozwe byageze uko nyene haciye akanya gatoya umukezi yo nawe waraje basaba ati mbega byageze gute mwagurije ngahe avuga yandi nyene ko bari bavuganye ikinyome nyene wagipanze ntaho kenye na wa mugore nawe aracagira nte acarapfa bamwe bakerebutse bacaserogenda hehe kumuhamba kubera imigendere yabo ntiyari yubakiye kubaha Imana muri uwo mwanya naho bashaka ko barakoze vyiza imbere bigaragara yuko imigendere yabo yabaye umuryango ugururiwe Satani nico gituma hari abantu bagukunda hari abantu bagufashije hari abantu menga barakwitayeho mugabo uravye nabi basho gutwara ahantu utubaha Imana kandi wabishaka hari n'abandi byagenze neza sindagiriza ngaho hari abandi byagenze neza barahari muri Bibiliya ego cyane Dawidi umunsi umwe azabona harasagaho kitwa Shimeyi yari umuryango kwa Sauli agaho gatoya karahaguruka Dawidi ari kumwe n'ingabo ziwe ubutegetsi burakwiye neza kagenda ngo gaca hakurya yiwe kamutuka kamutera n'amabuye yumvira umusore areka atuma umwami w'Abisirayeli ingabo ziramukikuje abamenyekana biwe bari impande yiwe aracunze bihagije mugabo haza agahungu katagira n'umusoda n'umwe akagira inyuma kagiye karamutuka kamutera n'amabuye Gushika abantu bamuhindurikiriye ati none mwami aho gaho niho nitwereka ijyambwa niwo utuma tukakarangiza Dawidi nayo kubera z'imigenderanire y'abantu nyine yipanga aravuga ngo nimba Imana yamwemereye kuntuka ntacyo ndamugira iyo ajya kuba atazi kubaka imigenderanire n'abantu aravuga ngo yanyihenze ko ngenda mweko jewe n'igiti kitagirane kiturirwa genda mukanzanire kamare indwi zibiri kari hajya impande inzu yanje kazamya yuko kagize nte kakosheje ariko ati nimba Imana yamwemeye ko ntuka hari kibazo karege kabana gakora ivyako ariko je mbanda igikorwa canje iyo umuntu azi kubaka imigene n'abantu birashobora kumutuma ajeha autorité neza Imana ihabwa icyubahiro Daniel n'abagenzi biwe bari nyagani Babuloni nyene bavuze gute ngo imitima yaje twaribiye ngo ntitwiyandurisha ivyo bariko baraduha biterekeye ibigwamana kanaka barumva yuko naho umwami wabo akaze batokumva ko bo mwubaha gushika Imana yo umengira ashizwe hasi iyo baba kuba bavyifashemo na ingene vyagenze bazingene vyakugenda aravuga ngo nta kundisha imunzi nta durifise reka tubige nta rukundi tuze fe tuvyibuha basi ni bakwita inkoni baronke aho bakubita umunsi we twaraye ahantu kwisima kubera ko twara ahantu mu rugendo rw'ibwa butumwa turabura ingene turyama amatera turayabura twebwe abantu bonze twaguma twipirenya ngo twebwe igufa rihura ni
n'icuma kubera twari twonze turatubwira abandi bantu ngo mwebwe basha mwebwe biragendeka ariko murafise urunyama ruhura n'isima mwebwe biragendeka rero muri ku matera. Abagabo iyo baja kuba bafise ukubaha abo bantu batazi gutunganya imigendere yabo n'abantu babasumba bari gusanga Imana bayibagiye bigatuma izina ry'Imana rica ritukwa. Ariko abandi babandi bagiye imbere y'Imana ati vy'ukuri turabona ko hari igishushanyo bateretse ngo tugisenge mugabo vy'ukuri ntitwosenga Imana yawe mwami kandi nibyo twumvise yuko ushobora kudushira mu itano rya kumuriro urabishoboye mugabo kandi Imana yashogira ante kudukiza ariko nahitodukiza mwami nahitodukiza iyo Mana yo twosenga kuko batumva ko umukuru yoza kubakura mu Mana yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Aha niho rero ubona umuntu yiyemeje mwazi kumenya agira imigende n'abantu uje uri umugenzi uze undongoye mu kazi uje umfasha simago nkure ku Mana yanje ndamenya limite nagushiriraho kandi nkabanda kubaho ko amateka amwe arakubwira kunteza kuba. Intumwa ntibazi bwinshiro nyinshi ati mwe bagabo twumvise ko mugwa mvuga ibintu muri ryazina reka kaya kantu gitwa onodogeze mugakureko nimusiye kuvuga utumva muri iryo zina. Petero ati bina Yohana ati nimba ari bibereye yuko tubumvira kushe ko twumvira Imana nawe nimubivuge bazo munakobaje ikibazo nawe muhaye ikibazo nyakubahwa Herode tubare neza twubaha Imana kurusha kukubaha woca wishura iki naho uri umwami yagasaye kwisi yose mene majambo abaguteranije ni Imana. Iyo umuntu atamenye yubaka imigenderanire isatana abayugururiwe malheureusement imigere yacu n'abantu imwe yubakiye ko batwemera kandi batwemera bisigira ngo baraduciriye akadre kingene batubona umenye tugasohokamwo we turakwemera vraiment wewe tugutumye reka we ntusho wowe dupangiye mission ebani kwa kuni nyene titubira tunanikwa wewe vraiment niwe tubona uduserukira wewe vraiment muri presentable la usho kamini ugenda uri smart hamudoce ugenda udusabire kiraka turaba ati vraiment ça va nzogenda vraiment nzozanzanye ibanza bitatu urumva igitunyugiye genda no kuri presentable byanditse he iyo PV wayibonye he atari ko baguhenze gusa. Imigendere y'abantu iyo itabayemwo frein itabayemwo ukwiyubara satana akunda kuharonkera umuryango. Ayi naho hari igihe imigenderanire ivyara ubwoba ukamenga umukristo ntacyo yovuga imbere ya naka kandi afise ingene avyumva. Erega urashobora gutanga position yawe kandi ukabananya wubaha abantu. Ego mbega hasafira naho usanga haraje akaje kamwemura akabwira ati rega umugabo wa byamutwaye umugabo muhanure acayibwira ngo bibimbwira ngo mbe uba umugabo wanje yavuze ko tubwa se utantimiriye umugabo byo kwitwahagurishije sase nkane rero jewe ndubashe kibazo. Imigendere yacu iteza kuba ifise intumbero yitwa kubaha Imana imbere y'uwo twubakanye, imbere y'umukoresha, imbere y'uwumfasha, imbere y'umuntu wari we wese nteza kurondera ko Imana yubahwa. Ataraho satana avuga ati sawa ndiko nagahinya mu mbwa karabona ingere karapfa. Bamwe bageze ahantu kubera kuba abakozi b'Imana batakironka nico bavuga. Umukozi w'Imana guhamagara ati rondera 500 zane ngaho umukozi w'Imana arashonje. Uje none no kwankira wasizwe. Ni migendere itarimwo ukuri. Ukajifata amara y'inzu ntuhanuje umugabo wawe ngo numugisha nashiri wasizwe bugi mazo ngene ibigira nzo cyanda nga 5 million ariko wapi kabisa uzokubitika neza byo tangura gushira amasezerano utahawe ngo Mana wavuze mu bingaragereshe narakugerageje ya tariki Mana korayo ikore he mwavuganye iki. Imigere yaduza kwishira mu rutonde rwa mwe mu Imana
kurondera ko Imana yubahwa muri yo. Urakunda umugabo wa mugabo bivuga ngo comme dans le Seigneur, mu mwami wacu Yesu Kristo nkuko bibereye mu Mana. N'abavyeyi twubaha abana, twubaha abavyeyi nkuko bibereye abo mu mwami wacu. Haleluya. Umunsi umwe nari mvuye gutora permis ya provisoire mu kurondera gutwara imodoka. Campura n'umuntu anzi kandi yari mu nzego. Arambwiye ati uri mu biki? Ndabwiye ati imeze kunuku. Ati bigere udatomboye singe ndo nahuye kabisa. Ati je sinyobego. Ati ugombye kuvuga iki? Nongo ntaca wumva ngaho rero. Arambwiye ati jamfete je cyangomba cyangenda gukora ikibazo mu izina ryawe. Kuko aziko benshi bakunda kuyoberwa ati reka nambwire yuko no cyankora ku izina ryiwe hama cyampa makeya acaronka permis bitagoranye. Ndabwiye ati nyakubaho. Iyo ubona ntoye ndayitoye inkozi incuro 7. Rero sinihanga incuro 7 bisigura perfection divine. Kuyaje ndaguhinoze ko nkore kibazo. Je namenye kunanirwa nta kunde kanze nanigwe. Kandi je ndakijijwe mwene yagahezagiye. Je ni je nzokora ikibazo ku izina ryanje si uzoja kunkorera. Atapotiri ko mwabaye. Nenzo ngenda gufashe none niko mwabaye. Mugare karabonetse. Kandi gahezagiye. Haleluya. Karabonetse kabisa. Kandi Imana kimpa gukora rimwe cyane bitora. Undabizi. Muganize nkuze. Haleluya. Imigenderanire yacu nabo twubakanye iteza gukorwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Iyo habuze iyo ntumbero ko Imana yubahwa bicika ibiryohe. Biraryoha muga Imana yababajwe n'ingene miko muragenda. Iyo uri mu kazi ukabakora neza bagashima ngo nukora ngene bashima. Ubwo ne bashima amanyanga yawe. Hari gihe bashima mugabo bashima ko muhuji imishaha. Ariko warukwiye kuronka approbation y'ijuru na approbation y'umukoresha. Wakwiye kuronka approbation ya grand frère canke papa wawe mugabo n'Imana yagizente yavyemeye. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana iratubwira mu ijambo ryayo. Mubiza hano hano muri cete cya 2 cyandikiwe Timoteyo. Cyo cya 3:12. Mwumvirize abantu ingene biduhanura. Irerekana l'engagement la piété ingene iteza kuba yitezwe comme amakosa yateza kugira ku buzima bw'abantu. 2 Timothée 3:12. Icete cya 2 cyandikiwe Timoteyo, icyo cyaho cya 3:12. Hari amasezerano twataye mugabo kandi by'ukuri amasezerano ava ku Mana. Havuga gute kabeneda? 2 Timothée 3:12 havuga ngo mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo bazogirana. Bavuze bamwe. Abazogomba kubaha Imana bose bari muri Kristo bazogirane. Wari bwarisome? Wari bwajyandika inyuma muri agenda cyangwa muri Bibiliya? Ndagusabye hasurinye. Iri sezerano muri gumane uko n'iryo sezerano muhemu yarabera attentif. Kubera iki? Nehemiya ariko arubaka amahanga atabemera yarasangashiwe. Ni uko nawe wihagurutse kugira ngo ubahe Imana ucuhamwa kandi nta uhamwa n'ubutamuzi. Imana ifata ba bantu bakuzi bagufise kububasha mwasangiye kugira ngo bahaguruke n'ivyo bashoboye hama baheze baguhame. Ngikizwa harabaye ikibazo. Jewe ndi mwishure twari dupanga muri kaminuza, jewe bavuga ngo ndabitora nicara imbere hama nkabitanga bikaza bigenda gushaka umuntu wa mbere w'inyuma kuri mire. Candakizwa bagati none karabaye. Kuko hari abantu batiga bavuga ngo anakaraza kubiduha. Canda proclama rero nakijijwe ubu jewe nta numwe azopfa amenya aho nicaye. Nzoza ajyameshe aje. Ce nicara ahantu mbonye hari vide. Baca bagira akanama ati rero urabona ko kiyaco ndacyujya mugabo kigoye. Turagusavye iri rimwe gusa. Wowe uze wemere wicare hamwe imbere uzocurangiza ntuzosubira ntuzosaba kwigusaba ibyo bintu. Naye ndavuga ati sinigereza ko ntuzopfusuye no kumenya n'ahantu jewe nicaye. Mba ndasezereye ndayibabwira publiquement. Urazi ngene bangize. Ko atateko bafise cyo kumpara cyo kunkubita barambesheye
gushika batampana yambu ndagira ikibazo cyo kunashobora no kuronka n'ahantu mpagarara muri pause turi muri kaminuza niga kuri Université du Lac gushikaho aho mpunyeye hose shaka irofa aba unafashije barangira ikirofa ndumva ko atajambo mfise muri Lac nawe rampromoting ibirori hageze pause naca ngenda ahantu bita inyuma ya région militaire nkaca ngenda kuri conteneur nkaca ntora agasitro kuko sinagiye n'umuntu umwe tuzinanya kijije cyari tushobora gusanga ibibazo niko nacamo nkaca ngerageza kuraba umwanya ati byose bubarinjiye nkaca ngenda hari ngiye nasanga mese yashoye kwinjira après pause nkaca ngenda jenyene mwe cyakiro bekivuye he mwumva kumenga singira naho no hagarara kuri inosi wamenga nta kora indariha ndagira ikibazo gushikaho ntabwo ati none genzo baho gute ntagira abagenzi mu ishuri ndagasi ngendo ndera abantu nkabangahe basi banahure badoshagena barabibwira abandi cyane intumbero duhegeye kwiga nkaca namusaba handevu uja kuri muhira uno musi anyemye nkaca ngenda nkabati rero ibyabaye nibi jewe manarakijijwe sinshobora kugira iki uwa kampa umwanya kandi nkabwira ati none urashaka kwihana aca yanka urumva batarakwemera ntibakwemera mugabo mbana nkaba navuze nkasubira wa kabiri nkasubira wa gatatu egasanga class tanguye kuja iranyakira kuko nashinga nta Yesu Kristo vyarangiye ndavugira amajambo bagize ama memoire bambwa ati wewe uduserukira ujya mukobwa yagize mariage ni uja kutuvugira mugabo umva haraha naciye ariko naremeye sinzokwibagira umunsi umwe umuntu anywa itabi twagendana yafashe anywa itabi arazuza umwotsi mu kanwa acara umuha mu maso imbere y'abanyeshure je nanje kahise kanje kwari kugwana yego vraiment je naragwana kandi bikwiye n'imanza zirahari ngaruka ati uyu muntu ntanzi twahuye muri kaminuza aye daura yasanga narahura na Yesu twataburanira ngaha nyene ariko uwo munsi naciye ndaba hasi ndarukira nta kuri ndahema nta kundi ako ni cy'imigenderanire nta kundi yumvira umuntu mwigana afashe itaba akajuza umwotsi mu kanwa acaga ngo ngo bazogomba kugenda bubaha umwami bazogirane bazohamwa kandi nta numwe avuyemwo nico gituma iyo umukristo bishitse muri bakumva ko menge yorondera gukundwa na bose aba yihaye umutego niyo wumvise umuntu abantu bamukunda ukoyogira ikibazo bamukundira iki ubwo se ukajana na zose ubwo se ukajite mu bapagani n'umupagani indahira ariko yindi ahita ahantu bavuga neza arazi kwiyorosha aciye mu bantu babaye arazi gufunga isura aciye ahantu bakoresha amagi giporoti yose arayazi kandi gazizi zose umva n'umukretien conciliateur n'umuhuza abo bantu rero muri bo baba bafise kuruha bararuha cyane bararuha kandi by'ukuri si ibintu byiza cyane gose mugabo niyo wahagurutse nawe uti ndakeneye kubaha akarorero ubuza bw'akarorero baraguhagurukira mugabo kandi bigenda neza au bout du compte Imana ihabwe icyubahiro nisezerano ndabibukije alleluia Imana ihabwe icyubahiro icya gatatu nkura muri kino gisomwa dusubiye hariya muri cyete cyandikiwe bitozori muri kitabo cya Nehemiya wereye ku murongo w'10 batubwira ngo bukeye ninjira mu nzu yande ya Shemaya ari umuntu w'umuvugishwa mwene Deraya wa Mehetabeli kandi uyo yari yiyugaranye arambara ati ingo tuje kubonanira mu ngoro y'Imana mu rusengero hagati twugara inzugi kuko haza kuza abantu bo kukwica mbere muri rijoro nta kabuza barakwica nanje namwishyura ntimbega umuntu nkanje nohunga kandi umuntu nkanje yo kwinjira mu rusengero ngo yikize eka sinjayo maze mbyitegereje menya ko ari Imana ko atari Imana yamutumye ariko nanje ariko ko yaje kubimbwira kuko Tobiya na Sanibarati bari bagize nte bamuhereye ngo ntere ubwoba nemere inama yabo mbe ncumuye ku Mana baronka urwitwazo rwo kwanda inkuru mbi no kunyambika ibara ndaheza ndasenga newe Imana yanje uze wike Tobiya na Sanibarati kandi ibyo bakoze hamwe na Nowadiya na wa mumenyikazi n'abandi bakamenyi bashatse kuntera ubwoba kumusugira 25 w'ukwezi
Eruri niho twarangije uruzitiro iminsi 52 tugubaka, maze abansi bacu bose bavyumvise bo n'abanyamahanga bose ku mpande zacu zose bagira ubwoba, barateterwa kuko bamenye ko Imana yacu yadushoboje kurangiza igikorwa kingana gicyo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hano batubwira bamaze kubona ko bamuteranije n'umwami, akamenya ko ari amayeri yabo, hageze ahantu nabo barondera umuntu w'umuvugishwa ngo agende kubwira Nehemiya ibintu nk'umuprofeti. Mugabo iyo profesi yari iyo ba Fabrice. Yumvire Nehemiya ateguye imitego yose, hageze ahantu inkani kwamba yamwishe, kwa cyatubwira ko amaze kubitambuka uruzitiro rwaciye rwuzura. Nta kuntu tworondera umuvugishwa agere kumbwira ibintu mu izina ry'Imana ngo atari byo, kugira ngo imutware ahantu akora ibitemewe mpavuga mu kanya, hama intayiwe icipfa, hama n'abantu ariko arakoresha bace bagira ahantu batamwizera, tuzoba dushoboye ko arangiza kiyeko agihagarika kiya gikorwa. Ariko biye tubwiye ngo Nehemiya aramenya yuko umuntu ibintu avuze bitava kuki ku Mana, ahubwo ko umuntu yari inoti kugira aze kumutera ubwoba, yongera mutuma akora ibitabaho. Kubera iki bitabaho? Nagomba dusome gatoya mu gitabo cyo kuvayo igice cya 21. Igitabo cyo kuvayo igice cya 21 umurongo wa 12 ku murongo wa 14 havuga ngo ukubise uwundi agapfa ntazabure kugirante, ntazabure kwicwa, ariko uwo bigira atavyitumye ari je Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokwirangira hazogirante, hazohungira. 14 ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigirankana ngo amwice mu bugunge, muze mumukure mu gicaniro canje kugira ngo yicwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hano womenga guhunga biremewe kandi ibyo subwa ngo ni icyaha, mugabo birafise ingene bigengwa. Uwo muvugishwa aje kuvuga ko Nehemiya yogirante yohunga. Dusimbire gato muri kuvayo abe mu guharura, dushire ko hano guharura 18 umurongo w'indwi, guharura 18 umurongo w'indwi havuga ngo kandi nawe hamwe n'abana bawe muze mwitondera iby'ubuherezi bwanyu, kuvyigicaniro byose no kubira imbere ya cya gihuzu gikingira hera cyane, ivyo ari byo muzokora, mbahaye igikorwa cy'ubuherezi bwangabire. Ariko ubundi wese atari wo muri mwebwe yovyegera akavyitamwo azagirente, aze yicwe. Myani majambo naho mvugisha rikabwira Nehemiya guhungira mu ngoro, Nehemiya ntiyari yemerewe kwinjira mu ngoro ko ntiyari umuherezi. Ariko kubera umenga yivuye muri profesi, umenga ni Imana yavuze. Nico gituma Nehemiya ngo byamufashe umwanya wo kwimvira ati none ni Imana ivuga ikacimbwira gukora ibitemewe. Aha nahakuye ngo umuntu agomba kubaha Imana, n'umuntu akwiye kwimenyereza kurobanura impwemu, akwiye kugira discernement. Kandi biratubwira dukwiye kugira ahantu turobanura ikintu cyose ko kiva ku Mana. Iyo ajya kubona umuntu kumbura jana nyabahururu atiyumvira cyane, yavuga ati okay sha aho bantereye Imana nanciriye incanzo, kumbura abaningira bazobikora jewe nagiye. Ariko Imana yabwiye Nehemiya yuko atazogira ante kumara urwo ruzitiro. Discernement, kurobanura abantu. Dukoresha iki mu kurobanura? Dukoresha ijambo ry'Imana. Iyo Nehemiya ataba yamenye yuko mu vyagezwe hari ikintu kimuza kwinjira hera, yari kuba yagiye. Guhunga biravyemera, mugabo birivuze uwo muvugisha avuze ngo ahungire hehe hatemewe. Bintwara ahantu nibuka ko ndumurundi, bintwara nibuka ko ndumuntu hano ku isi, ndumuntu afise umuco avukiyemo, abandanya agenderamwo, ndumuntu agenda abohura n'ibyumviro by'abantu bigenda biratangwa hano ku isi. Ariko nkumvuga ngo Imana irampamagarira kugira ahantu suzuma ikintu cyose kiva ku Mana. Mu Banyefeso cya 4 umurongo wa 14 nyene aha turahasoma gato, Ephesiens 4 verset 14. Abanyefeso 4 umurongo wa 14 havuga gute? Mumvirize ingene Imana yifuza ko dushika kugwerezo ko kurobanura ibintu nk'abantu bagomba kubaha Imana, kuko iyo umuntu adafise kurobanura ibintu byose acajana navyo. 14 avuga ngo kugira dushire ubwana ntituzungazungishwe n'imipfunda
ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose n'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Tubasubiremo hano hantu bene data, sibyo? Tugende bukebuke kugira dushira ubwana burahera. Hari abana bitwa ngo ibitwengera kubera babonye umuntu niyo baje kubiba baca bamwicarika muri salo. Ubabajije ati mbega mama ari hehe? Ari mu cyumba. Nahe bamubona ni nko. Abo n'ibitwengera barozi kubera n'abana. Mbega sikosa kuba abana nicyo gihe cyabo. Ariko bavuga ngo abantu bakwiye gushira ubwana n'uburyo bw'imhemu. Hari urugeze umuntu ashaka kubamwo. Nari nabivuze kare, naho umuntu byose bifa kuba bivuga Yesu ashimwe gusa. Sava. Akantu kose kageze n'umuntu yitwa kumenga aciye muri angle ya prophecy sava. Nicyo bituma ibintu byose turaba muri kino gihe haba mu gihugu cyangwa ahandi hantu hose bimwe birazazaniye cyane ibintu bya kino gihe. Inyigisho za kino gihe zirazazaniye, uvugisho bwa kino gihe burazazaniye kubera ngo harimo ubugunge bw'abantu. Mugabo iyo bisanze abantu hari abana barabigwamwo, ariko Imana ikavuga mubanze mushire ubwana. Ngo niyo mwashira ubwana rero ngo ntimuzungazungishwe n'imipfunda. Munazi ko n'ikiyo kirazungazunga ko kitagira ikiribe, kidafise umusimamo, kidafise ahantu gishimikiye, ngo kica kijana n'imipfunda yose, ngo kica genda hirya no hino ngo n'imiyaga y'inyigisho zose n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bw'abantu n'uburyo bwinshi bugirane bwo kuzimiza abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu musi umwe haraza umuntu abwira umuntu twari tuziranye ati njya umuntu aguhagira mariage tego mbwa bari banze ati uzombwira aze ku musozi akinzo twose nka twomenya Imana ivuga. Nyine urazi ko ategura mariage ufise ubwoba bwinshi tagatisha icyo kintu azovuga reka ngene gucumbiriza mugongeye navise umutima umenga ntuvyizeye ko ari kintu nja kuzana mbwa kwera kutagira position naho ni ndagenda singiye gasha ndashika ndicara arakira abandi hamwe ndashikirwa candashika mu cyumba ciwe arambwira ati hari umuntu afise ibihera vyawe byinshi uhamagara kwisonzesha umunsi wose kugira ngo Imana imukore ko abiguhe. Nanje kora gukubitika ati none ashambwiye gute ndamubwire ko ntemeye ivyo avuze canke hoho kwambwiye jeune prière kandi bivuga ko kwisonja atari ikintu gikwiye kuba nk'itegeko dukwiye gukora mu bucuti bwacu n'Imana. Arambwiye amasaha none nkoze 11h12 Imana yo kwishura, nkoze 23h24 Imana yo kwishura. Nari tubazo twinshi mugabo kwera nkeneye amahera ati nta kundi sinkeneye kuzokwijya gahari ngo sinabikoze reka ndabikore reka nshafata jene y'umunsi wose Mana umukoreko aho sinzi ahari sinzi wariwe sinzi ngana y'amafaranga Mana umukoreko reka nta nakajwe namanukanye aya mara n'untaraza Maria jarabaye kubera mangetengete y'ibura abantu bagenda baravuga bagasanga turabana. None wumva uyo munsi nafashe ko ndasenga nsengera amahera iyo nsoma igitabo sinaye gufashwa mu mutima, iyo nja kurondera akazi sinayo karonka canke basi nkagira akantu k'akareson de vie ntahanye. Ariko niwe ku musozi Mana mukoreko Mana kubera akajwi naronse mbwa atariko amangetengete iyahuye n'ubwana bwacu bw'inkemu turazimagirika turagwa. Aho simuza batwawe amazu kubera prophecy. Umuntu araza avuye Kongo n'ishakoshi ndende ngo naje numva mutangano naha na numva inzu yo hejuru ifite shambiri imwe hejuru naha nyene cumbikira umukozi w'Imana nawe uti ntawo kwankisha Imana ivuze ukaca ugenda ukacumuha indaro. Kandi rero twebwe hari iwacu nta ngitari inyama turya n'akanyama gusa, nawe ukazitanga gufata amadeni y'inyama kandi wowe utanga wirya ro premier gusa. Inzi gatara kurya inyama kubera haje umuntu yakubeshe amaze ukwezi ngo numva wogira acte de foi utanga ino nzu nawe uti reka ndababwira umugabo ntaje umushaka kujya musonga uko kwizera nta ucukumuha par transmission sheri nta kundi Imana yacu yacinzira mu garagwa
ucumuha amavesa mwamwe Imana yavuze inzi igatangwa kubera fausse prophétie. Ubu abantu benshi bariko bagira mariage kubera prophétie. Je nari mu masengesho numva ngo nuyo ubu benshi bari kumwe kubera prophétie. Ndakubaza hinge prophétie here hatange kubana rero abana ama caractère habaye ntumbe abane ivyekeye ivy'Imana tuganirije benshi bacavana kubera iyo urongoye pare prophétie ucu divorce pare révélation kuko uragira ngo taruti none by'ukuri hajya Imana iyo yavuze canke si Imana yavuze. Ubwo nsi umuntu yambesheye, ubwo si umuntu yandondeye akarondera undi muntu yomvugisha kugira ngo ujya muntu andonke. Ikibazo amangetengete tuyateguza kurobanura ivy'imhemu. Iyo umvugishijwe ko ndaraba ati mbega ico kintu kisanzwe gihuye n'ibindi vyanditswe vy'Imana, ico kinsaba ni inyungu z'umuntu canke inyungu z'ubwami bw'Imana. Mbega umenga harimo aka vitesse kuri kiyo vitesse kuri kiyo bambwira ngo ibintu binyarutse kubera iki umenga ngire ntwagwe nk'ihobo ngiye ntwaye ikintu itagira umutima kitakise kwiyumvira ariko ndabanza gutekana kugira ndabe ico kintu ijambo ry'Imana sanzwe rigira nte rigishigikira. Imana habwe icubahiro. Umuco wacu ashaka kuba bise ibintu bitari byo kandi umenga ni vyiza. Murazi ko hano muri Kenya kugira umuntu iyo bisaga fakara n'umukenyezi adafise urushaho gusubira kwihomariya atasambanye na sebukwe kandi ubikurikije bamwita ko ari umuntu yubaha abavyeyi. Fatura kijijwe uri born again waraki umwami wawe Yesu Kristo ariko birashitse urafakaye. Hari umuntu yagushimye umuco uvuga ngo bonana na sobukwe nawe uti ako musha ujya mugabo si rimwe gusa canke sukubaha abavyeyi. Turahamagarirwa gusuzuma ibintu rediscernement ibuze ko umuntu agomba kubaha Imana bama babikora barira nasaye nabikoze mukozi w'Imana wasanga nabikoze kubera iki ugenda kutagira frein. Ariko abantu b'Imana turashobora gusanga twubasha Imana kubera ko twarondeye kwijambo ry'Imana risuzumye ivyo turakora. Hari amajambo avuga abantu badushima aho umuntu ati nukuri vraiment urabegwa vraiment umuntu avyovyanka sinzi nahaba urabegwa nawe uti yaro certificat kubekwa ndonse ukaco vyemera sivyo ntubegwa gusa wambariza ikwiye. Imana habwe icubahiro. Haleluya. Hari ibintu bigenda biza ku isi kugira umuntu ajanye navyo usanga umuntu menga byamutwaye ubwenge bwaboshwe ariko kanguka. Murambona ingene iyo ko aratuma kubikorwa bimwe ama conference ama croisade n'ibina biriya uzona bafashe umuntu ngo nzoba mpari nzoba ndahari mukozi Imana kanaka acagira ka video nzoba ndahari umurimvyi kanaka nzoba ndahari. None birakeneye ko tumya kuzoba uhari tuzoba tuje kurondera wewe cyo kurondera Imana. I'll be there. Tukire mhemu ya wenyene na utoza noza ngene mhemu ya jambo jiwe se tu. Imana habwe icubahiro. Nitujana n'ikintu cyose kije kirazana nuko menga gisa naho kirabereye naho menga benshi bagiciyemo naho menga kiraryoshe ariko kirashobora ko ari ikintu gitukisha izina ry'Imana. Discernement Bibiliya tubwira ngo mu Korinto ba mbere cya 14 umurongo wa 20 ngo nimube abana mu buryo wo kurobanura ngo ariko mu abantu bakuze mu buryo wo kurobanura ibintu. Nico gituma umuntu akwiye kugenda bukebuke. Haleluya. Umuntu Imana akwiye kuba kugenda bukebuke avuga ati ndakenewe ikintu cyose nkora ariko mbona ko ijambo ry'Imana yashigikiye. Haleluya. Iyo haje prophecy iyo haje kijoze kimbira ukora iki kandi kanshira kuri vitesse niniya ndabanza nkatekana mbega Imana ivuga iki kivuye mu mutima wanje gijaye n'umuhamagaro wanje gihwaye n'ico ndi nk'umukenyezi nk'ico ndi nk'umugabo cyangwa nk'umwana mu rugo. Ibi byose bituma umutima wanje ugira ahantu ukora ikintu wacyumviyeko kandi kadugira Imana nk'umubavu uyimotera neza ha Imana ikubaho. Haleluya. Bene data tugira dute Inyifato idushoboza cyane tubaha Imana ihagaze ku bintu bitatu mu byo ntahagaze kudimu. Haleluya.
irahagaze yuko twogira umutima uri angaje kubaha Imana, ubirondera, ubisengera, ubikurikira. Icya kabiri twavuze ngo n'umutima uhagaze ko tumenye dutunganye imigenderanire n'abantu batandukanye tugenda turahura nayo. Iyo migenderanire kugira izo yubaha Imana nuko tugati Imana aransumba ndamusumba, arangurana ndamugurana, arankoresha cyangwa ndamukoresha, ariko ikintu cyose ndonderamwe nuko Imana yubahwa. Ubwa gatatu nuko turondera kurobanda ibintu byose tugenda turabamwa. Inyigisho zose zigenda ziraduca imbere, ubu bwisho tugenda turaronka, ivyumviro bigenda biracamo muri abana bariya, vyo turondere ko vyo bari ibintu bishikiye n'ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire cyane gose. Turangize duhagurutse. Kubaha Imana bitangura no kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Inyigisho hani ihagaze ku bantu bamaze kwakira umwami Yesu. Aho ne bavuga ngo twaramumenye mugabo kandi turashaka gusanga turayicumura ko kubera kutamenya. Ariko umuryango wa mbere we nturawinjiramo niba utarakira umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma Yesu yavuze ngo ndahagaze kuruhuka. Ndawukeneye. Umutima wawe ndawukunda, naragupfiriye, ndagushaka. Umutima wawe ndashaka uhari ibyaha byawe byose. Nico gituma ndagusaba ngo wizere umwami wacu Yesu Kristo kandi wihane mu nyonga ziwe. Abandi turashaka kuduza ibiganza ngo Mana dushoboze gusubira indaya mu twebwe nyene, kugira ngo imitima yacu isubire kwiyangaza mu gororoka. Haro twagiye turategwa imyami n'umugwanezi, dusanga n'abagenda dufise canke abantu tugenda turagenda mu buryo butandukanye batubega itsita cyangwa dushoboza gukora icyaha, ariko kandi turasubira ahantu tuvuga ngo Mana dukeneye imigenderanire myiza nawe Mana, turakeneye imigenderanire ikubaha. Mana turaguhaye icyubahiro kwijambo ryawe ari umucyo kandi rimurikira ibirenge byacu kandi ntugucumureko. Mana shigweje uko hari amajambo twumvise tubwira ngo mwami turakeneye kwiyemeza kugororokera, turakeneye imitima igushaka, turakeneye imitima mwami yemeje kugororokera ahantu hose mwami tuba, abagenzi baturonka, abo dukorana ibintu biriya mwami tubereke icyo turi, babone icyo turi kandi batwubahire kuri engagement yo kubaha twafashe. Turakeneye ko imigene yacu yose mwami yoba ari yubaha izina ryawe mwami. Uduhe ubwenge bwo kurobanura iby'iki gihe, uduhe bwo kurobanura ibyigisha bya kino gihe, uduhe bwo kurobanura ibivugwa, kugira ngo mwami imitima yacu yame iriko irakubaha ibi byose mwami. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Uhezagira umuntu wese bisa n'amajambo, ijambo ryawe genda rimurikira no mu nduye gutangura, maze ubuntu bwawe bushye kutubako muri byose mu izina rya Yesu. Amen.